Les amis, sangwa amahoro amagara meza n'amafaranga nizeye ko meze bien, nanje meze bien cyane. Ikintu nje kubabwira uno munsi ni ikintu kijanye na n'urubuga rwa Facebook. Murazi ko ubushize nakubitiye gato i Nairobi ngiye kwiga ibi vy'ama Facebook, hama kubakurikirana Agaciro Media ngira ngo baravyumvise, narekanye ibijanye na monetisation kunuku hariho iby'umuntu wofete ari mu Burundi adashobora gufasha muga kandi ku rundi ruhande hari n'ivyo ashobora gufasha. Donc ivyo ashobora gufasha rero ngiye kuvyigisha biciye kuri runo rubuga rwa Omdishanyuma, haba kuri YouTube na Facebook, apana kuri Agaciro Media no. Anza kubasangiza ufite ma experience yanje kuvyo nshoboye kuvyo ntahura kandi kubijanye na zino nkutangurukana ubumenyi yewe sibike ejo ku munsi w'ejo niho nari kumwe n'umugenzi ambwira ngo umbe kuki tuzitangurukana ubumenyi kandi zishobora no kugurukana n'ubujuju zikagurukana n'ibihuha. Ibyo byose none tuciye tuvyita ubumenyi. Uzi ko ari abantu basamaza abantu ko nyene ta kindi kintu usanga bariko ragira kizima. Ati none uce tuvugana ko izi nkutangurukana ubumenyi twe twita social media zagurukanye ko kubumenyi. So ariko rero reka twe tuzicishe ku bumenyi turiye gusamaza abantu. Runo rubuga rwitwa Omdishanyuma yongeye gucisha ko ibijanye n'ama Facebook. Icambere hariho uzomenya ibintu byinshi kubijanye n'urubuga rwa Facebook, naho muzoshaka ivya YouTube comment ndashobora kuzovyigisha, mugabo reka duhere kuri ibi bya Facebook. Bya Facebook ego abantu batari bake barazibukira ama page Facebook kumure bakaba bagiranigiza no kuyakuza. Mugabo rero ikintu wofete abantu batamenya ni amakosa bakora kuri zino mbuga ku buryo niyo hageze monetisation uzosanga ibintu byo kugora. Hari nabo byo kwa Burundi. Ni kubwiyo mpamvu jewe nzobaha bino vyigwa kandi ni free, muzobikugena kuri zino mbuga naho nzobirihisha, donc bizoca bigenewe uwo muntu wese yumva bikeneye. Habaho ubwoko ofite abaha ama step sivyo, tuzohera ku ntango twige gukreya page Facebook, kandi nibaza ko runo rubuga nimba urubona nikigaragaza yuko ufise compte Facebook. Compte Facebook mu bijanye na monetisation ni compte isanzwe bayita compte profil, ushobora kuhindura ikaba professionnel, ico baco bita compte professionnel, ushobora kuba monetize. Mugabo nimba uri mu Burundi, urubuga rwawe warukiriye mu Burundi, ndavuga compte sindiko ndavuga page no, wanze mu vyumve neza ko umuntu aja kuri page roko yabanje guheza biriya. Rero ivyo biragoye cyane kandi biri très difficile y'urwo rubuga umunsi uzokenera monetisation izoshoboka, bizogorana gose. Naho nzoja nkufasha ufata ubwo nyene urukeye page mbese ndabafasha ubumenyi bw'ukuntu ofete ikura. Ikindi naco abantu benshi barazikora amakosa ajanye no gufata ivyo utoye kuri Agaciro Media gatako, ivyo utoye kuri Mukubito gatako, ivyo utoye hehe imbere magazine gatako. Aho no kugira neza ko ta monetisation ukeneye, wikeneye no kora gutyo ukora gwawe, utazi gukora gwawe okay, tuhumanya tubikwigisha. Donc kuburyo uzosanga ushobora gukora gwawe kandi bigakundwa apana gufata urudubi gose no. Nkuko iyo ugiye kuri chaîne zanje wasanga toujours bijanye na développement personnel, nta muso uzosanga turiko turakina comedy, nta muso uzosanga turiko tuvuga urusaku, nta muso uzosanga turiko turatakaza umwanya, nta muso uzosanga turiko tuvuga inkino, nta muso uzosanga turiko no. Twahisemo ligne tugomba gukoreramo, naho ushobora gufasha ugakorera muri iyi ligne, uragakorera muri iyi. Urazi ko hari ubwoko bw'amalinye menshi n'ubu mu Burundi butaronka ababukorera. Rero ni muhari dukoreremo, twe turiko turabikorera mugira ngo twabikwira byose ikada. So nivyo rero namwe tubabwira duti umuntu yobafasha mukiga kubikora no. Rero kuri Agaciro Media nta vyigwa bene ibinzigira ndacisha, mumenye yuko ibi ni personnel kandi ku rundi ruhande 2026
nanje nakaze ibintu nahora nanka ndabikora bagenzi nawe beshe nahoze nanka TikTok kuko igihe cyose najayo nasanga abantu bariko ratamba biyerekana ngo wow usanga ari kavuza indirimbo agaca challenging agatamba berekana ururimi kandi wapi urubuga ntirumbere vraiment donc umunsi hari warundangiye ko arukora k'ibintu bizima nagiye kubiraba cyasanga hariho n'ibindi bizima kumbi naje usanga algorithme ya TikTok donc iduserva twebwe nk'abanyafrika idusamaza gusa n'ukuri kwa muntu ubushize nabajije umuntu ari mu bushironi mwebwe mbega ugiye kuri TikTok usanga kwiki nsanga ko ubuhinga nsanga ko ama business y'abashinwa nsanga ko ama innovation yatowe n'abashinwa kuko bo bakeneye kuja mu iterambere me twebwe bashaka kudukoropa mu mutwe so na rero natwe nk'ababitahu twe gufatira hano tugatangura tukiga by'ukuri ibintu bibereye zino social media tuzikoreshe mu kurondera ubuzima apana mu kwica ubuzima bw'abandi ntitugafata umwanya ntitugatakaze kandi umwanya kuko na kimwe 2026 ni umwaka by'ukuri ukwiye kubasiriye ku butini imyaka myinshi wabayeho hama ugaca kwiga kuwukoramo ibindi bintu birenze ibyo wakoze akarorero amasaha 24 agize umunsi dufate ko wakoze amasaha basi wenda nase wakoze menshi 12 watonze 6h du matin ushobora godoka 18h z'umugoroba amasaha 12 wayamaze uri ku kazi hasigaye kandi amasaha 12 amasaha 12 rero nabigiye kuyakoze iki niburi fumufatamo n'isaha imwe cyangwa iminota 30 uri kuriyigisha ikintu kimwe wumva wifuza gutera mu imbere pande ikintu cyose ngo uri kamenya ama information uri kamenya bihari habaye iki bakenzi byo nta yo kumenya iPhone byiza me kumenya iPhone nazo zitakuraba wiringagiye zikuraba navyo nandi makosa ikintu kirashobora kuba ciza mugabo iyo kirenze ubwira kiba kibi cyo tuma baravuga ngo hariho liberté na libertinage liberté ubwisanzure ni bwiza mugiye uburenze urugero nabwo buvyari bibi so amasaha 12 nimba ukora amasaha menshi anafate buri wanda akora amasaha 12 ku munsi ko rero nabayarenze bashaka ariko mu muntu abantu bakora nk'amasaha 10 bo tufate bajya batona mu gatondo 6h du matin canke 7h du matin agaca godoka 16h urumva abasigaranye amasaha ashika 10 nangahe 18 none ugira ngo acaye aba yose donc buri wese nakwiye organisation avuga ati ndafise iminota ingana gutya y'aka sport tufate ushaka kugira 30 n'ubundi n'abahinga bavuga ngo gira nk'iminota 30 par jour ya sport iminota 30 uyikoze ugacugira ni nka 30 yo kurondera ubumenyi buhuye n'ibyo wifuza guteramo imbere ubu kwije isaha ni 30 minutes plus 30 minutes uvuye mu sport waje weje koga ugaca bati reka rero nanje niyuzuze mu mutwe kujya munda dufungura kujya munda tunywa niko dukeneye no kuvurira cerveau ko rero namanya gutakaza umwanya abantu bavuga icyongereza ngo don't waste time, don't lose your time nibyo so reka rero duhure mu bintu biseriye twigishanye zino social media kuba bishoboka ariko kandi sinzi zino social media gusa tushobora no kwigishanya n'ibindi no kurangiranira ama opportunity ibintu bitandukanye twakoresha amafaranga mu kanya ndaje ndabaye icigwa gica kuri YouTube ya Omdishanjwa kijanye n'amakosa hambaye mu kuziganya amafaranga never save your money ntupime ngo uziganye amafaranga ni kosa vuze ibi naza kubura abaje batangwe gupinga bataranavyumva ariko don't save your money just make it grow nuko turaje reka tubandanye dusangira ivyigwa bye bye.